Ushikira fani sinzi vyarimwo. Nzi vyarimwo. Namba baje kumukwa navyo nzi. Waje mu rubanza utazi imana ivyari byo. Je numvise yuko hari inzoga zagusa. Inyama n'uburobe. Ndire kama atafanya studio. Fani sio producer. Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV. Ndi kumwe na Idrissa vipi bro? Ndi fresh kambanze ngata kuti bino aramera byaduhaye. Uko byamaze kuboneka deja gabo. Birabasha. Bishamonekana tu. Acho baraza kubona yuko tubikata imbere yuko tugira interview. Byaje kigwanga ico. Numbaze visibility man na mahera menshi. Beko kuri waje nga kugira ikigama. Ushikira fani sinzi vyarimwo. Nzi vyarimwo. Namba baje kumukwa navyo nzi. Waje mu rubanza utazi imana ivyari byo. Je numvise yuko hari inzoga zagusa. Inyama n'uburobe. Turaza kugira kujya tutatereremo none ntereri aba bose ni bavumvye bo batereye angahe aba bose muranga abavu bose nabavumvye abazema shakuba ndagasha umunyu ugasanga umuntu umwe ari ngaha katanze na infra ini bije yafa nabwo aba journaliste bacu ni ba boss umaze kujya zingahe ga bro mingi kama ngapi iyi sinzi ngene yitwa Numbaze ni ariyo biziko mingi paro unachukua unakunywa. Uri kurajyama ni kugira. Nyama nyinshi. Nyama ngapi? Zaguma zirengana sinzi kware nyama zingo. Wavuze ko ari nyama zikigama. Chinguma njya gusa mbona meke misi ni carnivore. Zavujya n'ibitazi ga bro. None sasa problème kwa. Basize basige bahana abantu babavumvye imana. Yeah. Corona. Basige bahi inyama zidasa n'izabashitsi bite. Urabizi? Turabavumvye. Wavuze ko ari. Umviriza. Wavuze ko ari. Ndakubwira abari ngaha bose nabashitsi kandi nabavumvye kubera nta rumwe yaterereye muri no rubanza kiretse presence. Kiretse nde? Presence yani. Urumva nawe uri muvumye watereye. Yewe nje kurondera amakuru mvise ko kwa fani hari urubanza. Nje kuje nashimye kuvuga tereka tuvugane na Idrissa kumwe nashimye kubona. Sindinjira hari indani nashimye guhera kuri wewe bro. Jewe ndi ngaho uko nawe uri ngaha. Nanjye naje kurondera inkuru narinzi ko nje kurondera inkuru. Hama bica bigenda gute kugira ushikire muri nyinshi gushika naho kamera sinikaje kandatemeka. Nuvaza gute kamera nubaziki nohera he. Nagira waje gukora akazi imana ivyo kunywa bakubireka. Nkora akazi nsanga ivyo kunywa birari nkuko na wewe. We bahati yako. Ngifana. Ngifana. Nafanya ndo anyanga. Nafanya siku nafandanisha kunywa. Umeikunywa nimekuona. Sasa kini Idrissa hivyo nataka kuniambia kama abatu wote bako hapa. Batazi ibintu biko biraba. Ababizi barabizi. Ngabo je naronsa makuru yuko hariyo ico kunywa nico kurya. None muri aba bose namwe muravugana mani ugira umubaze ugira ati mani kubera ko turi na tetezi ngo studio. Ndire kama atafanya studio. Fani sio producer. Fani nzi kwa mu DJ hirya yejo ari kumwe n'abandi ngo ntibazovuza umuziki ndondi. Nikaona nafanya hivi. Nanje naje kusikiliza numve yuko ari ukonye na mizi iziya ndirimbo z'abarundi yavuze ko batazovuze yarimwo nimonaga yambaye Burundian DJ bagiye gwa Idrissa kumbura reka turondera abandi tubabaze kumbura usanga babi yuko bose nabavumvyi inshinga nukure ivyemeza amana 2000% uza gusanga bose arabavumvyi kabisa. Guys ni Buja Hit TV reka tuganire n'abandi tugageze ubite gute abavumvyi man ivyo nubivuze ariko man nukuri n'abari ko baratura umviriza twese ngaha twaje tumvise yuko hari inzoga turabavumvyi. Idrissa urakoze cyane Idrissa. Sawa. Mugeze wanyoye mani wanyoye nyisha inzoga nyishima. Ko narare bien. Reko nangine mu namba journaliste niko none fani yakoze amateka. Ejo nuzomwire ngo ndabikure ko ngo ari wabo. Za nifu ibiri kuravuga nuzomwire ngo ndabikure ko ngo ari wabo. Ubutaha nzosanga na wewe wagize ibintu by'amateka nk'ibi nk'ivya fani atuboreza. Kesho nikipost sinabingwa nibifute ngo urikurire wa bro. Siniko na 18 ans. Nuzomwire ngo ari wabo. Ndarenza 18 ans. Umvuri muri mood fresh ga bro. 2000%. Reka dusezere ikiganiro. Poa. We tuzobona. Acha tongera bangire. Bujaye. Bavuze nabi. Navuze nabi. Tuzosubira rero reka tuganire n'abandi. Turabavumbi.